Naduka amasiga nakira nk'intamba nteba mu gufora nkabanguka mu gutabara akagacumu kanje nakeretse umusozi gaca kigira umusore ngira ndakaneganegane ndamukanye n'abarigumije. Ndaje ndi murya w'inanga ndi rusenya nzugi ndi rutarikisha nzugi ikizuba kirebareba imusivya sinigeze nkoma ngenda urugamba rubwo makira jeho ndi magari rwaya kibasha. Narigeze kuzinduka mara urubanza nzatsitara urugamba buniha bwansiritaniiriza mu nkago nsimbuka umukuba vyagira umunyika caziga icubwa cinovora icuma niho havuye izina muzumva abantu benshi banyikugura ko mavuguvugu mavarugambi intore mu bandi nararekura ntafoye nkaturira mu mitana nkarekurira mu mitangara abatinya bagatenyenya barinda bakarindira gatahana ngorore na kemi nkanarengukanye mu muhoro igahura n'ikigabo kirekire kiterekwa nk'akaranga kari ngaha mu Burundi kagikubita umutari w'ihembe se ngo mutere ntiyaragitera mu mwana ngo murase ntiyarakisigariza umugore ngo murase ntiyarakirara hano arakarara iyo bwije ageze numvise arekuwe nabi wenda iretse kuri murasa amahembe amarira amenyo ku mabuye amara amavi yavura umwana na nyina basubizanya kumwikomo niko ndabivuga nishongora mpura n'ikindi kigabo kirekire kitari kiza urugamba mpeceye kugwana kimbaza uruzi mpeceye kujabuka ntumugufi nkanje gware kumujana muremure nkawe rukamugira mu nda ariko jaho ndaruciye mu muhongo rucika umuhora ca ndarujabuka nishongora abansi bamparara batari mu mbanga sentamba ca nkubitira agasera gaseguye imfizi inka ziranzweho zari zaraciye amarara muganwa nakunda kama mbabazi na kemo nkazirengukana imitumba abansi bagahanuka nkahariya abandi bakarenga nkahariya bampara batari mu mpamvu rubangisha mu miremesho n'abangurushuija ca nkubitira bitebera ku nkoyi inkoni ivugira mu ntangari ko ryari risigara agatangaza amajambo ari nyawa wa mama mu gahanga hamwe ivuga zigeze mu mashoka yabukeye akama bitamo bitamiza amazi inkoro n'umukondo nkamwumva nkaramba musubire zigeze mu maturuka ya muramvya akama bishiba bidashibuza icari cakunze cakirizo kiri ku ruhimbi narashungurutse nyarusanga bigeme baho ngo bambone barasiganirwa ntireka kunsiganirwa mwabigeme simwe narondera umwigeme yigemanije aho nashikanye yabikina ijambo rigashika rigashimwa kuko ndibazira nzira gusomana n'abasazi kandi ntama nsoro iryo nsobanuje. Amazina yanje abavyeyi banyise Nkuru Nziza Fabrice abavyeyi banyise Nkuru Nziza hama batizwa nk'abandi Fabrice nkaba ndi umunyakaranga nkaba n'imvyino z'ikirundi ndavuga amazina ndavuga ibicuba ndavuza n'aka gakoresho bita umwironge w'ikirundi gakozwe mw'irenga bambe mu mugano. Koze cane n'ikibazo ciza amazina ni nkuko novyita ivyese ariko amazina ari ubwoko bwinshi hariho ay'ubuhizi habaho n'ayinka amazina rero ni ibintu bihayagiza mvuza y'ubuhizi ni amazina ahayagiza umuntu gabiye canke uriko urivuga utabarutse ku rugamba uriko wihaya igikorwa wakoze ayinka nayo uri kuvuga ivy'inka imibereho y'inka n'abantu. Umuntu iyo avuze ko ashaka kwivuga amazina aba ashaka kwiyerekana abantu bamenye icari yiyarure asohore akari ku mutima ivyiyumviro vyiwe abisohore bivuye ku mutima akoresha amajambo yigarukagaruka yivuga uwamugabiye canke yivuga igikorwa yaranguye gikomeye cane ubundi abandi batarashobora. Murakoze cane ni ikibazo ciza nkuko nari nabivuze mu ntangamarara amazina ari ubwoko bwinshi hariho ay'ubuhizi hakabaho n'ayinka ariko n'ay'amahigi bavuga yuko ari amazina kandi aba ariko avuga abantu bariko barahiga igikoko kanaka kandi ugiye no kubiraba iyo abantu bahingutse kera bavuye guhiga imbere ibwami bashitse imbere y'ingoro y'i Bugenda barivuga amazina y'ubuhizi bariko bihaye ukuntu bateye ibikoko ni naco gituma havuye n'iryo zina y'ubuhizi canke nk'iyo batsinze urugamba nahone batabarutse nahone barivuga amazina. Murakoze cane naco n'ikibazo ciza yari afise insiguro yuko umugwi w'abantu canke umuntu yaseruye iciyumviro kiri ku mutima akaba ariko abwira abandi bantu bariko baruka inyuma yiwe canke nabo bari kumwe ikintu yaranguye gikomeye nabo bagaca bagenda bamwigirako bati urya muntu n'umuhizi urya muntu nuwo kwigirako ikintu iki gikorwa yakoze canke kiriya canke
akamenyesha ivyo sekuru wiwe yagiye arakora canke ba sekuruza, n'abandi bakavyumviraho bati natwe twoba intwari nka ba sokuru. Oya, izina umuhizi ntiryahabwa uwariwe wese, hariho n'abo twita imbundega ataco bamaze, ariko umuhizi reka mfatire nko ku rugamba, umuhizi ku rugamba n'umuntu yagwana urugamba akagwana atiziganya, akitanga kugira urugamba rugende neza, agatsinda umwansi. Kera niho babifatira mu kuvuga bati urya n'umuntu n'umuhizi ku rugamba, ariko umuntu arashobora no kuba umuhizi aho abaye, abantu bose bakamufatirako akarorero, indangurabintu yiwe canke inyifato yiwe canke ibikorwa arangura akabirangurana ubwira, ubukerebutsi, baca bavuga bati urya muntu n'umuhizi. Mugabo kera kuba umuhizi wari umuntu novuga nkuko bavuga bati arabaheta bose, arabarusha bose, niwe nk'uku kubuye bavuga bati turatoye mu bana, reka mfatire ku karorero k'ubu, bakagenda kw'ishuri bagatora umuntu urya bita reka ndavuge mu kinofunofu bita derege, baba baravye umuntu w'intwari ashobora kurongora abandi, akabashikira imbere agasigura ivyo baba bashaka bikemegwa, uwo aba ari umuhizi gose. Iryo ryatanguwe na ba sokuru, n'izina n'ijambo ry'ikirundi rya kera, umuhizi bivuye mu rivuga guhiga, guhiga no kuvuga kurusha, kurusha ngo wumvise umuntu bavuze ngo arabahiga bose, n'ukuvuga arabarusha bose, abarusha ubutwari, abarusha ubukerebutsi, abarusha ubunyarutsi, nk'ubu abantu birutse akagenda imbere bavuga ngo arabahize bose, n'ukuvuga arabasize bose. Rero ba sokuru iryo n'izina rya kera kuva ku bami ba kera, n'izina ryatowe na ba sokuru, n'ukuvuga ko ari umuntu ari imbere, yama ari imbere mu gikorwa cose bamutumye akirangurana ubwira, niwo muntu w'umuhizi. Barahari mugabo si benshi, kubera aya mazina y'ubuhizi canke yaba n'aya mazina y'inka canke mbere yaba nayo y'amahigi, n'ibintu vyakorwa kera, urabona abantu ntihari bwabeho ibintu vy'amategeko ngo babone bati intara kanaka igarukira aha canke iyindi kanaka igarukira aha, mbere n'abari mu gihugu kimwe wasanga bariko baragwana, nk'umwami akagwana n'uwundi kugira amunyage nk'agatumba aka canke kariya, abo batsinze urugamba rero baca bitwa abahizi, hama bagaca bivuga ko bahejeje gutsinda, ariko ubuye muri kino gihe ntibikibaho. Kera abantu baragisha, bakaragira neza, inka zikavyibuha, zikavyara, zikaza izindi zarimye zabaye nyinshi, bagaheza bakivuga ko baragiye neza, bakivuga bagabiraniye inka. Ubu rero nta nka zikigisha murabibona, kera hari inka nyinshi abantu baragabiranira, umuntu akugabiye waramwivuga, ukamwivuga ko ari umuhizi ko yakugabiye. Ubuye biba hakeya. Ubu rero bisigaye bivuga babisigiwe na ba sokuru babo, bakaba ari bake cane ugereranije na kera. Murakoze cane, n'ikibazo ciza, cane cane abantu bari begereye ibwami, bari abantu bakunda kuvuga amazina cane gose, kuko ibwami abantu barateramisha n'umwami, mu kumuteramisha umwami haba hariho abacurangisha ibicurangisho kavukire nko mwironge nk'inanga, amakembe, hakaba n'abandi bamuvugira amazina akaryoherwa. Hari abamwivuga ko yabagabiye, urumva bariko bavuga amazina y'ubuhizi, bavuga n'ukuntu umwami ari umuntu w'umuhizi. Hariho ababivuga ari uko umuntu ahejeje kubagabira, abo nabone baravuga amazina y'ubuhizi, mugabo kenshi ivyo vyaba kenshi novuga ko amazina kenshi yavugirwa ibwami, ariko no ku misozi y'igihugu cacu nka hose wasanga hariho abantu bariko barivuga, n'iyo abagabo baragiye canke imisore ikiri mito mu kwimenyereza barivuga, base barabigisha bakamenya kwivuga, kuko rega umuntu azi kwivuga amazina vyaramutambutsa bikamushikana ibwami, bavuga ati hariho umwana hariya aye, ahantu bita kanaka hariya aye, ntiyivuga amazina n'igitangaza, agaca avuga ati muramumpamagarira aze, agaca agenda agashika ibwami, agashika akivuga, umwami yaryoherwa akamukubita akabande. Ubuye ngira nta muntu yoba akigabira akabande k'inka uwundi, urumva ko arico gituma bitera bigenda.